Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinje ibyeruye u Rwanda kuba ari rwo rurigwa ubufasha inyeshyamba z'umutwe wa M23 zihanganye mu ntambara n'ingabo za kiriya gihugu. Ikaze. RDC yashize ibi birego ku Rwanda binyuze muri Minisitiri wayo w'ububanyi n'amahanga Christophe Rutundura wagezaga ijambo ku nama nyobozi y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ni inama yabaye mu rwego rwo kwizihiza umunsi ngarukamwaka wahariwe umugabane wa Afurika. Minisitiri Rutundura yashinje byeruye u Rwanda gufasha M23 yamagana yivuye inyuma icyo yise umugambi warwo wo guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Ati ni gute mwasobanura uko ku munsi twizizaho ivuka ry'umuryango wacu mu gihe twashoboraga gusubiza amaso inyuma M23 ibifashijwemo n'u Rwanda itera ingabo za MONUSCO. Ikindi ntidukwiye gukomeza kutita kuri iki kibazo cyo guhungabanya umutekano. RDC yashinje byeruye u Rwanda gufasha M23 mu gihe yari imaze iminsi isa n'ibivugira mu matamatama. Itangazo igisirikare cya Kongo Kinshasa cyasohoye kuri uyu wa gatatu cyavuze ko mu mirwano kirimo na M23 cyashoboye gufata ibikoresho bya gisirikare birimo n'impuzankano kivuga ko bidakoreshwa nacyo cyangwa ngo bikoreshwe na M23. Bamwe mu bayobozi bacyo bakavuga ko ari iby'igisirikare cy'u Rwanda. Ni nyuma y'inama yiga kuri M23 yagihuje na Minisitiri w'Intebe wa Kongo Kinshasa Asama Lukonde. Minisitiri w'itangazamakuru muri RDC Patrick Muyaya nyuma y'inama nawe yabwiye itangazamakuru ko ashingiye ku makuru aturuka ku rugamba bikekwa ko hari ubufasha M23 iri kwakira abuturutse ku ruhande rw'u Rwanda. Minisitiri Muyaya yavuze ko bamaze kumenyesha ibya kiriya kibazo HVM kugira ngo izagikoreho iperereza Expanded Joint Verification Mechanism. HVM ni urwego rwashyizweho muri 2012 rugizwe n'ibihugu bihuriye muri IKGRL rushinzwe gukora iperereza ku bikorwa bya gisirikare rufite icyicaro i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uru rwego rugizwe n'inzobere z'abasirikare zituruka mu bihugu bigize uwo muryango. U Rwanda narwo ruherutse kuyiyambaza kugira ngo ikore iperereza ku bisasu biheruka kugwa ku butaka bwarwo biturutse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa kugeza ubu ntibiramenyekana niba ryaramaze gutangira. Reka dukomereze mu yandi makuru. Ku mugoroba wo kuri wa gatatu Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Edouard Ngirente yahaye ikiganiro abanyamakuru aho yagarutse ku bibazo bitari bike birimwo umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu Rwanda n'u Burundi tumaze iminsi duhererekanya intumwa z'u Burundi za mu Rwanda, iziva mu Rwanda zijya i Burundi. Ibiganiro bihagaze neza, nababwira ko umubano wacu mu Burundi urimo kubyuka ujya heza. Uyu ni Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. I Kigali mu Rwanda hateraniye inama yiga ku bibazo bibangamiye umutekano muri Afurika. Muri Mozambique hadutse icyorezo cy'indwara y'imbasa. Ayo makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Watch uratangaza ko abaturage ba Burkina Faso bagowe n'ibitero by'intagondwa z'abayisilamu n'iby'abasirikare ba leta. Oriane Tangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Icegeranyo cha Human Rights Watch kivuga ko intambara muri ico gihugu imaze kongereza ibitigiri by'abantu bateshwa ingo zabo n'abinjizwa mu migwi y'abagwanyi.
icyo cegeranyo kivuga kandi ko iyongerekana ry'ibitero ririmwo ugufata abantu ku nguvu ni ukuvuga amabi afatiye ku gitsina n'isahurwa ry'ibintu. Iyo ntambara yatanguye mu mwaka wa 2016 aho isa naho yatumye umutekano w'akarere ka Sahel gahungabana. Hamaze kwicwa abantu bashika kuri 600 hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa kane muri uyu mwaka. Ivyo bikaba birenga inshuro zitatu z'ibitigiri vyari muri ayo mezi nyene mu mwaka uheze wa 2021 nk'uko bishikirizwa mu matohoza yakozwe n'ishirahamwe Armed Conflict Location and Events Data Project. Bavuga kandi ko ibitigiri vy'abantu bateshejwe ingo zabo vyashitse ku 1.8 mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Ivyo bitigiri vyaduze inshuro 4 kwijana ugereranyije no mu kwezi kwa mbere. Ico cegeranyo ca Human Rights Watch kivuga kandi ko bongerejwe ku mabi akogwa n'imigwi y'iterabwoba, inzego za leta zijejwe umutekano nazo zigenda zongera amabi zikora harimo ubwicanyi n'inyuruzwa ry'abantu. Fahiraman Rodriguez Kone, umuhinga akurikiranira hafi ibibazo vy'akarere ka Sahel, akaba akora ubushakashatsi mu kigo cerekeye ivyigwa vy'umutekano kiri mu gisagara ca Bamako, avuga ko afise icizere ko Burkina Faso igiye kuronka agahengwe mu misi ya vuba kubera leta isa n'iriko iriyumvira kuja mu biganiro vy'umwumvikano. Uyu munsi Uburusiya bwatangaje ko bukoresha intwaro z'ubwoko bushyashya zihanura indege zitagira umuderevu mu ntambara bwagabye kuri Ukraine. Tim Ishimwe yateguriye inkuru. Uburusiya bwatangaje ibi ubwo hari intwaro kabuhariwe zaturukagayo mu buryo bw'ibanga zijyanwa mu ntambara burwanamo na Ukraine. Ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters byatangaje aya makuru uyu munsi wa gatatu ko burya indege nyinshi za Ukraine zitagira abapilote zahanurwaga n'ubu bwoko bw'intwaro nshya. Nta kintu kinini kugeza ubu kizwi ku buryo izi mbunda zaba zikoreshwa. Gusa muri 2018 Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, yarashyize ahagaragara imbunda nshya kabuhariwe. Muri zo harimo za misile ballistique zambukiranya imigabane, indege zitagira abapilote zigendera mu mazi n'izindi nyinshi. Ikindi twababwira kuri ubu bwoko bw'imbunda nuko uretse kuba zica zinashobora gutera ubuhumyi. Ibi byashimangiwe n'uwungirije minisitiri w'intebe w'Uburusiya ubwo yari mu kiganiro kuri televiziyo akemera ko izi mbunda zitwa Zabira zikoreshwa koko mu ntambara burwanamo na Ukraine. Muri Mozambique inzego z'ubuvuzi ziratangaza ko hadutse icyorezo cy'imbasa cyangwa agasama mu rurimi rw'ikirundi. Oriane Tangishaka ni inkuru abagezaho. OMS itangaza ko mu kwezi kwa gatatu mu ntara ya Tete mu buraruko bw'igihugu basanze hari umwana yanduye ingwara y'agasama kadasanzwe iramumugaza. Ribaye irya kabiri iyo ngwara yadutse mu karere ka Afrika y'ubumanuko. Inyuma yaho hari haherutse gutorwa uwundi mugwayi w'iyo ngwara y'agasama kadasanzwe mu gihugu ca Malawi mu kwezi kwa kabiri.